Yesu Kristo nashimwe kunzi bijya mu Imana hano mu kiganiro sashoboye amahoro y'Imana abande namwe ndabipfurije umugisha aho uri aho uherereye mu mpande zine z'isi. Ushobora kuba aho uri ari mu gitondo, ari mvuze ngo mwaramutse. Ushobora kuba aho uri ari ku mugoroba, ndaguhaye mwiriwe. Ubuntu bw'Imana ubane nawe, Imana ikugirire neza. Umviza buno butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Ni Revera Derigije turagukunda kandi akwipfuriza ineza y'Imana. Haleluya. Umviriza, ngiye kwipfuriza ikintu kidasanzwe. Haleluya. Message cy'uganira iravuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe so gukuramo ariko n'ukongereza. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe so gukuramo. Igihe hari gukuramo ku Mana ntikibaho. Buri gihe cyose ku Mana ni kugwiza. Haleluya. Kugwiza. Yesu nashimwe cyane. Ndakwipfurije rero kugwirizwa inkomezi. Ibyo nigize iminsi bigukuramo inkomezi, bigukuramo umunezero, bigukuramo amahoro. Ubusa umugambi w'Imana. Niyo mpamvu tujye gusenga nagiwe nawe turigwanye kandi tubisenye tugere tubisanga buri munsi umugambi w'Imana. Umviriza, niwagira amatohoza ukamenya yuko ikintu kivako atari umugambi w'Imana, aho uzuhagarare magabo ugigwanye kandi kizohunga mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome hano mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Haravuga ngo nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragu kugeza umunsi yerekweho Abisirayeli. Imana nishime cyane. Nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima. Umve ndakubwira. Haleluya. Imana ntabwo ikuramwo, Imana iragwiza. Rero nipfurije kugwirizwa inkomezi z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Ibigize iminsi bigukuramwo inkomezi, bigukuramwo umugambi w'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ugize iminsi ucuruza ugahomba, ibyo si umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni uko wari kwaguka, ni uko utera imbere, ni uko ibintu bigenda neza. Yesu nashimwe cyane. Rero ibigize iminsi bigukuramo inkomezi, ugenda urakonyera imisozi ukumva amagufa nta nkomezi. Bose umugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero tujye gusenga tubisenye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uko ukeye wumva inkomezi zigenda zikuvamo, bose umugambi w'Imana. Akira inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu, inkomezi z'umutima. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira turabe inkomezi z'umutima. Haleluya. Umutima wawe uraheze inkomezi, usigaye ukangwa n'akantu akariko kose, usigaye ukangwa n'ikibazo icyo cyose. Witeka yongere inkomezi mu mutima wawe, Imana ikongeremo inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ikizotuma ukomera nuko ugira inkomezi z'umutima. Burya gukomera kw'inyuma kose biva mu nkomezi z'umutima. Inkomezi z'umutima nizo zigufasha kunesha ibikomeye. Haleluya. Inkomezi z'indani mu mutima nizo zigufasha kugira iki? Kunesha ibikomeye. Haleluya. Ikizokwambika amababa yo gusanganira Kristo. Mbega wabubizi inkomezi z'umutima. Yesu nashimwe cyane. Kuko uno mubiri ntabwo uzosanganira Kristo. Haleluya. Ikizosanganira Kristo n'umutima. Rero ni ngombwa ko umutima wawe rero ubamwo inkomezi kugira ngo uze usanganire Kristo mu kirere. Ikizogushoboza gutsinda icyaha ni inkomezi z'umutima. Nakwibutsa buri gihe umubiri wifuza icyaha, ariko iyo umutima uri mu nkomezi, umutima uratsinda icyaha ukakinesha. Inkomezi z'umutima nizo ziguha gushika ku bikomeye. Yesu nashimwe cyane. Nizo ziguha guhangana n'ibikomeye ugashika kure mu izina rya Yesu. Inkomezi z'umutima nizo zigufasha gutsinda intambara zikomeye. Biravuga ngo babo turigana mu gitabo cy'Abanyefeso ngo sabe inyama n'amaraso, ngo turigana ngo n'imyukamiriza ahantu mu kirere. Rero aho hantu ho mu kirere tuvuga umubiri n'ujayo, hagenda inkomezi z'umutima. Yesu nashimwe cyane. Hagenda inkomezi z'umutima. Rero nakwifurije inkomezi z'umutima. Haleluya. Akira inkomezi z'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Akira inkomezi z'umutima. Akarorero icyatumye Daniyeli akomera, yagwirije inkomezi z'umutima. Yosefu nawe nuko icyatumye ataryamana mu Potifari sikini inkomezi z'umutima. Nakwifurije rero kwipfuza inkomezi z'umutima. Inkomezi z'umutima zivomerere. Haleluya. Inkomezi z'umutima. Haleluya. Zizana kwihangana. Inkomezi z'umutima zizana ubwiza bw'Imana. Inkomezi z'umutima urasabwa kandi no kuzirinda. Inkomezi z'umutima zirarindwa. Haleluya.
ngo nyamwana ngo arakura ngo aca yihisha hehe mu bugaragwa. Muri makera zirinzi arihisha, ihishe mu bugaragwa, urinde inkomezi zawe mu buryo bwo gusenga. Haleluya. Inkomezi z'umutima urazirinda ukihisha. Daniyeli yemeye ajya inyabutongo kandi abona ibintu bimeze neza, arabyiyima kugira ngo ntibimumuze, kugira ngo ntibimukuremo inkomezi z'umutima. Yesu nashimwe cyane. Rero mwipfurije inkomezi z'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Yosefu yasi kuryamana na Potifari kugira ngo arinde inkomezi z'umutima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yohani yabaye mu bugaragwa kugira ngo agwize inkomezi z'umutima, yemera akifungurira ubuki bw'ifunderi, akemera akiyambarira ubusato bw'ibikoko kugira ngo ntiyanduze, kugira ngo arinde inkomezi z'umutima. Nabura kwipfurije kurinda inkomezi z'umutima. Mu yandi majambo, inkomezi z'umutima zirarindwa. Inkomezi z'umutima nizo zatumye Daniyeli, nizo zatumye Dawudi ahangana ica Goliyati. Yesu nashimwe cyane. Goliyati yari umuntu akomeye cyane, ariko yari afise inkomezi z'umubiri, ariko Dawidi we yari afise inkomezi z'umutima. Rero inkomezi z'umutima zawe zirinde mu izina rya Yesu. Ariko itangazo ni uko mwipfurije kugwirizwa n'Imana. Haleluya. Ngo nyamwana ngo arakura ngo agwize inkomezi z'umutima. Nakubwiye ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe si uwo gukuramo, ni uwo kugwiza. Imana ikugwirize. Narivuze ngo ibyo bibazo wumva ugize iminsi ucika intege, umviriza. Iyo uryamye abandi bavyuka bameze neza, ariko wowe iminsi yose uvyuka urushe. Mu izina rya Yesu ndatura inkomezi. Ibyo bigutwara inkomezi ndabikubise hasi mu izina rya Yesu. Ugize iminsi ucuruza ugahomba, wose umugambi w'Imana. Narivuze ngo umugambi w'Imana ni ukubwirizwa mu izina rya Yesu. Nabo bari kuri kimwe, ni ukuja kuri bitatu, kuri bine. Bigize iminsi bigukuramo inkomezi, si umugambi w'Imana. Raba imyaka ufise, nawe raba. Yesu nashimwe cyane. Raba ukunge mumeze, amaso yawe yaraheze, ntabwo ucumva. Nawe isuzume urabe abandi bantu munganya imyaka cyane bagusumba uko bameze, ariko wowe raba nawe. Niyo ugiye imetero zibiri urahizagirika, uraruha cyane. Yesu nashimwe cyane. Rero muri make rero ndatura inkomezi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibyagutwaye inkomezi ntibyobura, usanga ari indwara runaka. Iyo ndwara ari ku bisasi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Imana igutabare, Imana igukize. Wowe uri kurandaba cyangwa uri kuranyumviriza, icyo kintu kitimizi kura n'inkomezi kibe sanze fe mu izina rya Yesu. Imana igutabare, Imana ikugenderere. Ndakwipfurije intsinzi mu izina rya Yesu. Akira kugwirizwa inkomezi. Mu magufa yawe ndatura inkomezi, mu maso yawe ndatura inkomezi. Ayo manere mu izina rya Yesu reka komere mu izina rya Yesu. Reka komere utange ubone neza. Igiti cy'umugongo cyawe ndagisengeye, reka gikomere mu izina rya Yesu. Muzima mu izina rya Yesu. Esitoma yawe ndayisengera, yarakitse intege. Hari ibyo uzirarya n'ibyo utarya kubera hari ikibazo. Esitoma yawe yarakitse intege nabiyikomeye. Ndatangaza intsinzi kuri esitoma mu izina rya Yesu. Icyatumye icika intege nikore igikwiriye ndagisenya mu izina rya Yesu. Imana igutabare. Igituza cyawe cyaracitse intege, usigaye wihezagirika, sinzi impamvu. Hari indwara zakigiyemo zagitobagura, bitumberwa nabi. Ndatura inkomezi mu buzima bwawe. Ku gitigu cyawe ndagusengeye, ndasengera amafigo yawe yongerekana inkomezi, utangure widegembye mu izina rya Yesu. Ibyo gutwara inkomezi mu mutima wawe ndabikurayo mu izina rya Yesu. Ndabicomora mu mbaraga za Yesu Kristo. Indwara z'uburyo bwose, namba ari kanseri yaguteye, ndayisenya mu izina rya Yesu. Ndagwanije ibikurwanya hamwe no kwizera. Ndumva hari icyo Imana ikoze. Mviriza aho onye mu magufa yawe hari inkomezi zamvu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera inkomezi z'Imana zigaka mu buzima bwawe, utangure widegembye. Ndatura inkomezi mu buzima bwawe, ibituma inkomezi zawe zihera, ibyo ndabisenya mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza, Imana ikwambike inkomezi zo gusenga, zo kwegera Imana. Ekera barasenga, uratuka gusenga, ariko sinzi niyo byayongeye, baratwara inkomezi. Ariko Imana ndiko ndabona ikongera inkomezi mu izina rya Yesu. Akira inkomezi z'Imana. Haleluya. Biravuga ngo wabiteze Uwiteka ngo bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Bazokwama bagira iki? Biyubura mu nkomezi nsha. Imana ikongera inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ntiharagera kwizo ndwara zirwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaza inkomezi nsha mu maraso yawe. Amaraso yawe yaracitse intege, abasirikare bo mu mubiri bawe baracitse intege, ntabwo bakirinda indwara y'uburyo
uburyo bwose iragutera, iyo ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Akira kongereza inkomezi, akira inkomezi z'Imana, zakire kandi bibe nk'uko wizeye. Niko ndabona hari inkomezi z'Imana ziko zinjira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikongereza inkomezi, ayo matwi yawe yumve, amaso yawe abone, umviriza n'amenyo yawe yaraheze inkomezi. Hari ibintu wari ufungwa utagifungura utagihekenya, ndatura inkomezi no kuri ayo menyo yawe mu izina rya Kristo. Akira kongereza inkomezi, akira inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu, akira inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu. Ndatangaza inkomezi z'Imana buri ku gihimba cyawe cy'umubiri cyose, wakira inkomezi z'Imana. Akira inkomezi zo kubaka urugo, akira inkomezi zo gukora akazi, akira inkomezi zo gusenga, akira inkomezi zo gukora ako kazi ujejwe. Ndakwipfurije inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu. Itangazo ryavuga ngo umugambi w'Imana si uwo gukuramo, ariko no kongereza no kugwiza. Imana ikugwirize kandi Imana ikugirire neza, Imana iguhe kuva mu bwiza ujya mu bundi, Imana ikugeze kwirekwa ryawe mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom.